uyu turamaniye kinini arabizi ama yende mnarana none mama maniye kinini none numva ngo mukazi siku yako ya mwisho kutumia condom ilikuwa lini? Siku yako ya mwisho kutumia condom ilikuwa lini? Iko sasa ilikuwa leo. Siku yangu ya mwisho. Unapita miaka? Sawa kweli tu. Napita miezi misita. Nimeona kovu hapa. Ingovu ni moto. Cameraman wewe vipi? Ila kamera ila. Chunga kwanza. Hii kovu ni moto. Siri. Ni moto vya vrai. Ya nkuko mubibona ngaha turi kumwe n'abeza turi kumwe n'abantu bameze neza cyane bamesuye abantu kimeze neza gose mnaona mrembo hapa na chatua hapa vizuri sana huyu ni mwingizaji wenyewe wamjui ni mwingizaji na nadhani wenyewe wanamjua if you know umuzuramuza batamuzi mugiye kumumenyaho byinshi ni umukobwa mwiza cyane ameze neza gose abikora neza cyane muri industry ya cinema cyangwa se ya film ndundi tukaba na director mwiza cyane nawe sundi ni Chris nkuko basanzwe benshi mumenyereye mu byo bakora nibaza ko meko mubona hari ubazo bwinshi nari mfise ariko ndabazamo bukeye kujya kurangiza umwaka nta byinshi nta majambo menshi ivyo bakoze murabizi umwaka wose ibikorwa bakoze byari byinshi cyane ariko noneho ndagombe cyambere cyo yibwire Chris muramuzi naza ko mumuzeho byinshi ariko nawe musanga mumubona mu masinema kumbura benshi batamuzi izina nagomba bwa mbere ho ndamuhe kaze kuri Azwan TV kaze cyane. Thank you. Ego nagomba akazina kawe kugira ngo abatakuzi je ndakuzi Chris arakuzi cameraman arakuzi ariko hari benshi bakubona muri cinema kumbure bataza akazina kawe. Okay, murakoze cyane. Yeah. Amanje nitwa Kesi. Yeah, okay. Lili. Ego mwizina kuba bakumenya mu cinema. Ni Kesi tu. Ni Kesi. Yeah. Naza ko abamuzi ni Kesi Lili abamuzi baramuzi none abatamuzi mu muzina giwe musabe mubona mu cinema menshi amasinema kozwe ku winga budasanzwe abikora neza cyane ariko akabaza nagomba nkubaze ko ni watanguye kumenya ko ufise impano yo kukina cinema ryari? Jewe? Yeah. Je filme ndakingiye kinini. Ndakingiye kinini. Ariko gihe ufise ikintu kitararonka kidodurubiriza. Ego. Usangene nabitanguye kera kusembwa nk'uburyo bwo kubwango kangende ku ma réseaux sociaux. Ego. Ariko nko muri 2018 narakine filme. Ego. Nakina filme. Yeah. Hamandagira Imana nziza Imana iramfasha. Ndaronko abantu bamfasha batora gushika ubu. Ego. Ya? Nuko. Ego nibaza ko waravuze ati waransabana gufata umugongo bagufata ukuboko kumbure uraja hagaragara impano yo gukina cinema igufasha iki mu buzima bwawe? Njewe ibintu mpora nibaza muri jewe vision fise nuvumenga sinoyishika ko ntaciye muri film. Ego. Ego cinema kuri wewe ni iki ku bwawe? Wife. Nubuzima. Kubera ikintu ona ibintu byose dushaka kubireka ariko ubuzima bwa nushaka kubutanga. Yeah. Ikintu kimaze gucikira ubuzima rero abuzima. Kumenga uracari muto mu myaka wakigwa gute muri societe? Je ndakubwire baramvuze. Oya mbo antuka. Njewe nikina filme bavuze slay queen maraya barabwana byinshi n'ivyamaye nyene igicapo cyo kuheba gukina filme narabandanyije kandi je bamvuze ibintu byinshi cyane gose byari byo canke byari none abantu gukina filme bagufata ukuntu baravuga yuko inyango ibitaha byose biri ngakwiremeka ego bo nibaza ko ni kihe kintu wo baravuze kikakubabaza cyane kintu cyambabaje nukuntu bavuze nufisinda ego kandi ukunda kimana n'umuhungu bro Usiye Chris byarambabaje ushingira ntacho kintu unaweza kushuhudia hicho kitu kweli? Navuma byarambabaje Chris ndo mtu wako wa karibu atuambie kwamba kweli haujalala na mwanaume. Chris mpatie micro aniambie vizuri unaweza hakikisha hicho kitu kwamba Kesi hajalala na mwanaume? Chris yana nacheka yani kitu mchekesha Chris sema kweli baba msema kweli mpenzi wa Mungu nivyo contraire maana kuna mjua
Arambeshe. Kusemesha ukweli. Usema watu wasemi sijui. Sijui. Lakini acha tuseme hivi sidhani. Mbona mimi nadhani lakini sidhani. Ukisi unamuona mimi nadhani lakini sidhani. Huyu tunamanike kinini? Arabi. Ama yende mnarana. Nani mama manike kinini? Nani naomba ko mukazi. Vyose nakazi. Na kitandani ni kazi tu. Bon kiukwe. Unasema? Na kitandani ni ile ni kazi. Vyose nakazi. Ni kazi. Vyose nakazi. Iko safi kwa sawa. Kiukweli jinsi ninavyomfahamu. Hapa sijawahi kumuona. Mtoto mpole. Mtoto mpole. Mtoto mpole sana. Sio mtoto mpole lakini ni mtoto mguruguru lakini hajiheshimu. Siku yako ya mwisho kutumia condom ilikuwa lini? Siku yako ya mwisho kutumia condom ilikuwa lini? Iko sasa ilikuwa leo. Siku yangu ya mwisho. Unapita miaka? Sawa kweli tu. Napita miezi misita. Miezi misita. Miezi misita. Miezi misita. Miezi misita. Kesi. Siku yako ya kuona mwanaume ilikuwa ni? Haujawahi. Ego reka kombe tugaruke mu buzima bwawe bwa cinema. Kumbure uramaze kuja imbere y'abantu bakamenya akazi kawe. Fresh. Akazi kawe kakigwa gute muri famille? Bwa mbere nkitangura gukina filme. Frama barantuka sindakubesha. Bakambwira biga bintu sinabona kubwira abantu bose uzivugiye muri filme. Kwe kuntu babona basi ukuntu je unshobora kwa keke uzokina umusleigh queen. Rero ntegeze kombara yashe umusleigh queen. Abantu kacibaza ngo ndibwo buzima busanzwe mba ndimwe. Niko bashobora ati keke uzokina umwana wa ruguru tegeze kuronda yakastingi y'abana ba ruguru. Rero gusa abantu rero abavyeyi bararyoherwa ko baziya filme zinda kona ngene byagenze ariko ari by'iwawe. Ari umwana wabo. Sita yavyacegenda gute ariko mu nyuma ndabatahuta ndabara kari ko buzima n'abatagera bagenda neza. Hari kibazo nkunda kubaza abakinyi b'amasinema kumbe nawe reka ndakikubaze nihe hole ikugora gukina nihe hole ikubangukira gukina muri izo zibiri ikugora gukina na hole ikubangukira gukina cyangwa kuryohera gukina? Genda zina zose ariko umusleigh queen biroroheye. Genda bikina ariko ikibazo ni mu bantu bari nyuma watanga kuvuga umusleigh queen uyu mukobwa ni umusleigh queen urabura amahoro aho mfite twebwe twadukwiye kuna namba nk'iye umusleigh queen hari impamvu natumye nkina umusleigh queen ariko abantu babona akantu gato katashaka komanta ko cyane. Una date Chris aremeje kuri umusleigh queen ngira ko mure ko umuntu wawe hafi arabizi. Okay, una date uko na mpenzi urafise umukunzi? Urakubenza abantu? Canke Umuneza abantu. Nzo ivyo nshingunda ko imbere ya kamera bro. Juste ikimpamvu ndakikubajije nagomba ndakubaze bivanye na hole hariho rusamukina swate muri mu gitanda n'undi muntu iki ufise umukunzi avyakira gute nico nagomba gushika. Je na wamfise sheri ntamufise. Dukundanye abazaza inkora rero njewe uje umbere ntambamye hari yacha yibaza ati nyuma yabijya sene habikukira. Je nuko twakunda n'umuhungu abamaze kumenya avuti keke akina binibinibi kandi bategeza kumuha role nibi bivanye n'ingene story yawe igomba kwandikwa yandizwe. Rero mu gutantahura nta kamera kugumana uko n'ubukunda n'akazi kanje deje. So na mimi umenivutia kila mtu akikuona anavutiwa. Na Chris hapa najua kwamba hapo ako na meza mate. So mupe mikro. Tusikie. Unasema nini? Uni sister yangu tena nampenda. Wote ni wa sister zetu. Nampenda sana. Uni sister. Unampenda sana. Hiyo ndio ya muhimu sana. Okay, tunapiga mstari chini. Unampenda sana. So uko na muonekano mzuri, unavutia kila mtu, yani anaweza kuona tu gisuna umeumbwa na ukaumbika anavutiwa. Nataka kujua niki kintu kumbure inyuma yo gukina scene cyangwa kugaragara muri cinema umaze guhura naco nk'intambamyi kuko hayaba arimbye tuvugana akavuga ati aba yigeme ugasanga ati twebwe turabona ibibazo byinshi aba producer bakadusaba kuryamana aba journaliste kugira ngo batuvuge izindi bakadusaba ibi nabiriya ivyo izo ni intambamyi zimwe maze kumva abastari bahura nazo. Wowe nkizo ziramaze gushikira gutokana gisi unaonekana uko na mvuto rero hari ukuntu rero inyuma y'ivyo kubera ubugaragara neza Imana yarakuremye ukuna kuriya usanga bikuzanira intambamye ivyo biramaze gushikira kuko hari abo tumaze tuvyumvako?
Urazi ikintu byambaye ko ugiye kura sinakinira muri team iyi. Timu nakiniramwo igituma twanabanye sikindi. Nibo abantu baba bashaka bon ona iyi sana turimo dushaka kuza filme ndondi cyo kintu cyambere twihaye. Ariko hari abantu bashaka ko ubuvyi wabo nyene ukamenga nitwo dukorera mu Burundi dushaka guteza imbere u Burundi. Rero je inamba nkunda guhora nazo. Vraiment je ndi ni famille nkunda. Turakundana turi abalida turi abantu tuvyumva kumwe ariko kenshi na kenshi ntimba ko ntaziba zitakubana amahembe kenshi na kenshi nyene hari gihe bishi wowe iyo ufite talent muri wewe ugerageza kwiharanira kugira ngo ugere kuco ushaka n'importe ibihari kuko jewe yo ndaba ibihari simba narabandanije mba narabihevye. Haujawahi kuomba mambo ya ngono? Iwe Kristo iwe umuntu mwingine nta muntu aragusaba ati tujyamane abo muwe mukinana. Unavutia hiyo unaijua? Unajua kwamba ko mrembo? Nta numwe nta numwe. Urazi kuri mwiza? Urabizi? Basanzwe bahora bimbwira. Okay, nta numwe aragusaba. Muri abadukorana? Abandi ntaco. Aba atwara Chris ajya gusa. Ndakubwire. Ndakubwire. Aba twaragiye muri location. Ndakuyereke. Twara Yes ashimye. Yego twese turabakizwa. Je ndumukizwa. Je ndumukizwa. Aba twaragiye muri location ya 3 jours. Uvuma twarara hamwe sindakubesha. Twarara hamwe. Muri wa blada. Turabasista. Unaenda pembeni ya Chris. Ukakucha. Hari n'abandi basista. Kweli sisi kundi letu. Siwezi nikalisema kama kundi. Kama familia. Unasikia? Bo sisi tunaheshimiana. Sio kama kundi zingine ambazo wanaweza wakaenda mturnaje wakafanya ngono. Lakini sisi kitu cha hivyo sisi hatunaga kabisa. Bo siwezi nikasema kundi zote, kuna zingine kundi ambazo zinajiheshimu. Na ni kama na jinsi sisi tunavyojiheshimu. Sisi tunawaheshimu sana. Hivyo na mheshimu kama dada. Tunaona kiukweli bro. Mwanaume anayejiheshimu anapaswa kuheshimu mwili wa mwanamke. Asipoheshimu mwili wa mwanamke napenda uko serious kwa hii swali sana. Yani you are very serious. You are very serious. Iko serious. I say Javre. Bon, nibaza ko tujya kurangiza ikiganiro nakwaje ivy'akazi kawe. Ni ikihe kibazo ubona uvuga noba ntakubajije? Jewe ibibazo tambajije nishura. Ego wibaze wishure. Uko mbo hari byinshi nshobora kuba ntamenya cyane numva biri muri jewe nkaba ukunda umuhungu ameze gute? Nkishure. Ego wishure. Ndakunda bon pe apote ko yo bari uko sakose. Ndakunda umuhungu akora cyane. Anajituma kabisa natumika sana. Kama huyo. Vizuri sana. Ndakunda umuhungu akora cyane kubera uje ntozo nkangisha ngo rimweza kuri umwiza nituburya. Mbwiza udakora turi muzo umva byose bigenda gute. Nakene ikintu kimwe umva cyabigenda gute. Uburo wa muhungu ukora wumva kumenga nta kintu kimwe guteye isoni. Yaani anayetumika kitandani ama nje? Kusema kutumika uvuze gukora sinze. Haraba by'ubukungu. Gufunda tandagira agaciro cyane. Igitanda. Umuhungu akora buri kwinshi arakora muri life umuhungu akora mu buzima n'amafaranga mu buzima. Unajua kiukweli mimi namfahamu sana kisipenda mwanaume anayejiamini. Hapana kujiamini mkitani, kujiamini kutumika kazi kwa sababu kazi ni pesa. Sasa kama una pesa kwa mwanaume kweli na maisha ni pesa bro. Maisha ni pesa. Iko sheshe. Hivyo. Kandi nyene ndakunda n'umuhungu atanga care. Je udatanga kiubiki. Wewe unajipika kura sana yaje kuitora kabisa. Weye. Eko. Ana sheri bako. Hama ndakunda umuhungu atanga care. Uri kumona ikijumbu just no. Nawe ukunda vraiment none mbona twakunda namba marike. Ndakunda umuhungu anyitaho amakeya. N'umuhungu wose anavyumva ivyo. Je utora umuhungu ukora cyane utora umuhungu utazi utanga care. Numbera mu basi umuhungu akwitaho to. Aguterura. Era uzinga utazi utanga care cyarico. Kena yuzi. Mbo jewe rega care ziri kwinjira avuga ati jewe umpa amafaranga wampaye care. Uwuntu ntemetse umugongo wampaye care. Namaze kuvuga yuko akora cyane ico ni cyambere. Amagutanga kayo umuntu abazi. Basi akubemeleze. Unapenda kudeka adekezwe. Baza kana kale katuzi karama.
karatuma umubongo so uriga cyayo warize yandiga ni gasokonde mu 12 kwishure bafata gute ubuzima bwawe wakwakira gute antuka ukunda vyiha unavalaga izizi ku masomo igisi unava hapa bamfata nk'umusitari biki kandi je barankunda cyane kwishuri n'abafana banje kandi abaprofe bakwakira gute nabagwa kubera ndazi donc iyo tuje ku machine umeze nk'umuprofe ara tuje ku machine tugatse nka après-midi profe kwa kutuza kwamba bisanzwe twatwamba uniforme profe bakiri ibintu rero nawe niko ushaka kwitwara nkabo ntabagwa kandi nje ku ishuri turakunda twese kandi nje ndaciye bugufi cyane kandi barankunda bakunda n'ibikorwa vyanje abigisha barambwa ko bahora banshigikira bakaraba ibikorwa vyanje nshira kuri YouTube bakamwe ko banshigiki iyo ukoze ikosa bavyakira gute cyane nta makuru kosa kwishura je kwese ndagomba kosa no bombo ko ari gihe ukora ikosa comenga babishaka kwishira muri secteur ya firme ati n'ubundi agomba kubona ko ari umusitari arishima no oya ahubwo ikibazo nkunda umunyeshure nyene asanzwe ikibazo nkunda guhura naco akunda kuko ajengiye ku school ndagenda nkava nkunda kuvuga baca bambwira n'ubustare n'ubugara yerere nanje ndavyakira ko nande ndaje kukumenyera upfuma ndambwira ko ngara vra ko wajya umuntu akomenyere biraba so apere yawe waruka witavye ya nyuma yari yandi kwa mvuze ngo yes baby niko ndakubaza mimi niko nakuuliza tu apere yawe ya nyuma heruka kuitaba yari yandi wewe umbize yes baby hapana mimi ndo niko nakuuliza tu sijui ndo nataka kujua wewe jibu tu swali my friend alikuwa your friend okay neza ko ntaco bitwaye ntaco bitwaye mbo neza ko ni kesi Lili musanga muzi masinema menshi ni uhe mukinyi mukinana kuryohera gukina nayo mbona unamwangalia sana papa ni cameraman so okay niwo mukinyi mu mukinana uvuga ati uyu muntu ukinanye mba numva ko arampa n'izindi inspiration ntari mfise arampa izindi mood ntari mfise kwege mu gihugu cyacu hari abantu tukinana n'abandi bongereza inspiration n'abandi nyene baba cameraman rero turafise abantu bongeza speed kamana kumva umenga yagize izindi ntege rero sasa jewe ari filme two turakina ngo twakeneye ikinyoma na ni Sami ari blada Sami ugamuzi Sami Mr Sami ama kusayire byinshi byatweneze ko ndisheri wiwe ko ndumugore wiwe naesha teta sana teta kabisa pole sana Mr Sami pole sana ndo changamoto za kazi hama mwarimu nawe ni sheri wanje gusa mwarimu renda kubwire mwari romantique mama acha niambia are very romantic uzoyiraba sheri me love you if me love you abo barazana inspiration kumva ko ufise mood yo muri ko mukina no j'abantu bose turi kumwe aba Abasi aba Soa aba Chris KS haba mwarimu bose ndumva ndifite nabo kuko turaba brother na sister turakundana yes iyo uri kukina n'umuntu akakubwira iscene cyangwa ijya holi romantique bigashika kubwira ajya amajambo muvugana y'urukundo birashika kakuguma mu mutwe ukaguma wumva umenga wewe rero ubwire no asanga abahungu bose nagumeje mu mutwe nizo mbona oya burya bari ubuzima bwa filme kandi ura feeling ko wavuze ati hari umuntu ari akina kasara aba romantique cyane nk'ubu Chris rero agiye tora ura feeling burya buzima inyuma rero hari gihe ntishaka kumva umenga ati Chris oya ibyo byambaye ko detenazi nkikinirayo detenazi narakinira filme n'urukundo n'umuhungu acashaka ngo nyuma ya filme ngo beseri ndamwati blada muri filme tuba tuje nukuri kwishije mu kinyoma rero ngaho kuzana byo gufiringa twewe uzana nyuma ya filme nta rukundo rukundo kwa je mu my filme gukunda n'umuntu ndabifilm kamenga vraiment yo muntu aramukunda ushawaye kulia Chris kize mfugira anajua kulia sana siku yako ya kulia mwisho umunsi wa mbere wa nyuma heruka kurira hari ryari warijijwe n'iki yego mu buzima bwa busanzwe aho wibuka kurira ugati nararize narababaye ndarira hari ryari cari gica gitumyurira ntakurira jewe mvuga ndarize nyene aya bintu bivuga from kamera abusanga abaje kuntera muri wa usanga abaje kuri plata twe dufite plata ya rujo usanga sika yeye tunavuga rero yego unaenda kuangalia kutazama boyfriend wako uje kuraba boyfriend wao niye mpuzi kuba nkira kujana kuraba boyfriend wao tose
Zose. Mbona tazama Chris? Mbona kumenga kwa makuru abachana? Kila swala nakutazama. Kama nakuangalia. Okay. Kaka. Ikanzu development umuntu je ni yambari rukundo. Agukunda nabakunze ko yambaye ibigufi canke birebire. Ukenda kumuraba tunyene mukuru mukunda. So unaenda unafika kwake unakutana iko na mwingine mwanamke ndani. Action yako ni nini? React aje? Tudukina filme. Ibyo turi mu buzima si cinema. Ibintu biko mwashamaki ni cinema. Nsanga ngumuhungu. Sasa unaenda kumtazama home ushavaa ushajipamba vizuri unakutana iko na mwingine mwanamke ndani. Reaction yao yobia? Niyo gusohoka. Niyo gusohoka. Gusaje mukubona usanga namukubise vraiment. Kubera ndakubwiye je ndakaje. Kubera ndabwiye nje abahungu bandiraga ni benshi ariko nenda kwemerera. Uzane ibintu by'ubujinga byiwawe mama yangu je ntaganda gutabi. Ujitie nafasi yake wishe mu kibanza ciwe agusanganya n'undi muhungu iwawe. Waje mutima wuhemu na office. Several. Mupatie Chris tusikie. Bo mimi kivyangu siwezi nikafika nianze kurepuka maneno. Mimi nitatulia kwanza niwaache niende. Kweli wewe. Nasema utamwacha kweli? Yep. Mimi nitamwacha. Afu nitamuuliza mwanamke kama kweli ananipenda na kama anipendi. Kama anipendi naachana naye kwa sababu wanawake ni wengi wazuri kuzidia yeye. Acha sikia hapa. So tunaenda maliza show yetu hapa. Nataka tuko tunamaliza mwaka. Tuko turangiza umwaka. Nihe kiri wungutse muri umwaka muri sector yawe yo gukina cinema? Kinini cyane kubera umwaka 2022 navuga ko ntari ngeza. Ngusuma byanafashije cyane parce que yuko hari mudahogwa n'amahera n'amajana n'abana mbabari. Hano mudahogwa n'amahera bihogwa n'ubumwe n'urukundo. Ndashaka kucyahana wa twamukina filme akabanze ko n'umukina filme. Kure byose bakavuga ati ujya ibikorwa byanje kabije hagaragara no kubera twunze ubumwe cyane re hari ikintu cyahindutse muri 2020 na 2023 kandi nditeze ko muri umwaka wa 2023 ho sorry show. So hari abantu benshi bifuza gukina cinema cyane babigeme ariko bakabura aho baca cyangwa se bakagira intambamye haze wahuye nazo bwa mbere bakagwanywa n'ubumara yani biki wo babwira iki? Muri Burundi dufite impano nyinshi ariko turaho dutoborera n'imiryango rimwe na rimwe igihe ibera intambamye dufite impano turaho dutobora kandi cyambere usanga abakobwa presque nk'abakobwa benshi usanga amafilm abavyeyi babo batayihavalera ntibayihavalera ntibumva kumenga igikorwa kiri babumenga no bumara yagiyemwo no butandira ni mpamvu rero dusaba abavyeyi bumve ko film ni igikorwa kiri mu bintu bigize Burundi niho kiri mu bintu bigize Burundi twe dukora ngo twigishe ko film yose iyo yose wibaza bifise inyigisho yayo bifise inyigisho yayo rero ni mpamvu dusaba abavyeyi ngo abana babo bashaka bumva bafise inyota canke bafise talent babafashe vraiment babafashe kugira ngo babarekure bashobora nabo gupasa kwa twakina abakinyi muri tanga cyane murashamwe uburyo amafaranga murashamwe inguvu hari n'abatanga imibiri je sais pas ibyo byose muragerageza kubitaho kugira ngo sinema zanyu zibe zikunzwe cyane cyangwa se mugere ku ndoto zanyu ariko ni muraronka ibyo mukoresha musohora biragaruka Orazi kugeza ubu twavuga ntiturahembwa na YouTube cyangwa basi nitura ivyo twamaze gusohora byose nituravuga yuko dushobora kubigaruza ubu ariko turabyiteze neza ni akaka jambo kanyuma wobwira abakunzi ba Zwan TV cyangwa abakunzi bawe abakunzi bisinema ndundi abakunzi bisinema ndundi n'abakunzi bacu n'abakunzi banyu bose tubabwiye yuko mu mwaka wa 2023 badufashe badufashe badusupporting ibikorwa byacu babigire share kugira ngo partage kugira ngo bikomeze gukwiragira mu Burundi amana turabemereye ku mwaka wa 2023 ibikorwa byacu bigiye kugaragara kandi bagiye kubikunda cyane kandi tubakunda cyane Vizuri sana tulikuwa pamoja na Kesi Lili tulikuwa pamoja na Chris director nadhani mlishasikia mengi sana kuhusu kazi zao director muingizaji wa sinema behind the camera amekuwa na Lisby
kuri mikro mwari kumwe na Lily Ox winner the revolution solution n'andi menshi cyane turakunda cyane. By the way ntaraja kure ndabibutsa kuja kuri YouTube channel yote ni As1 TV, ugire subscribe, like na share, gutyo nyene mwanda mushikira itara cyangwa se ibikorwa byaba kina masinema baririmbyi abafise tara zose hano mu gihugu cacu, mushikira abana bacu hahandi nyene iby'iwacu abiwacu dukunda ibyacu. Abarundi nibaza ko ariko kamo kenshi maze kumva abantu hirya nino bagenda batera dukunda ibyacu. Mwakoze cyane, heli ya mwaka mpya, happy new year kubumva icongereza, umwaka mushasha mwiza. Mwakoze cyane kudukurikirana, twakumwe n'umwiza nga nimeona kovu hapa. Iyi nkovu ni moto. Cameraman wewe vipi? Ina kamera ina. Chunga kwanza, hii kovu ni moto. Siri. Ni moto vya vrai. Bo okay cameraman very good sana. Asante sana ambao walishatufuatilia. Asante sana, saluti sana kubwa, heshima kwako wewe ambao ushajiunga nasi kupitia channel yote ya YouTube. Asante sana wewe ambao unatupenda unatufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Asante sana wewe ambao unapenda kalama ama talent za Warundi. Asante sana wewe unawaunga mkono. Tulikuwa pamoja na mrembo hapa KC na Chris director. Asante sana. Heri wa mwaka mpya, na wapenda sana. Behind the camera is B, on microphone Lily Ox. Ciao ciao. Asante sana, hasta la vista.